Yes, Igor, novuga yuko bisa umutima wihangana. Ubundi reka nagomba sabe Landry azarandondere udupica twa Melanine. Ubundi hariho n'agapica ndiko ndabura. Ndondera agapica ko muri press conference. Reka kugira nako kandonderere hafi reka kujabura. Kibazo twamaze kuja mu makuru y'izina. Hari abantu bavuga bati burya rero b'abahungu Melanine Boy na Alvin Smith ariko baradukinira utuntu kuko muri uno mwanya ubu nyene nk'abantu bari kuri Facebook nanabutse ko kuri Facebook turahari kabisa ubona yuko twahagaze neza twashimamye kabisa musore Landry hari ariko aradukorera byiza hari mu buhinga bw'ivyuma image murazibona kabisa sound murayumva neza reka rero ndakubwire yuko hari n'amapicha ya Alvin Smith na Melanine Boy bari kumwe ahantu shobora kuba ari karasohoka. Durizimana kona Fulgence Meka. Yes. Dutangure n'izina makuru twateguye. Kuno musi novuga wa kane. Tariki ya 21. Harashobora kuboneka amafoto. Harashobora kuboneka amafoto Alvin Smith na Melanine Boy bicaranye. Bari kumwe ishati ifatana n'iyindi. Ayo wavuye. Mbere binakunze ukanababona bariko baraganira. Ayo wavuye. Ibyo babimenye. Nama video mbere murashobora no kuyabona ko mbere hari abamaneko twamaze kuyafata. Ariko bavyumve yuko abasore Alvin Smith na Melanine Boy kubabona bahagararanye bicaranye ubu bitakira ibanga. So Drizzy bamaze kubimenya. Drizzy na Fulgence Meka tuzamuke ku makuru twateguye. Uno musi niho haba press conference ya itegura donc igiteramo cha Dramati canke Dramatic concert ari kumwe na PSK Entertainment. Haraje barivye bavuye mu gihugu ca Tanzania harimo na Divorce Mr Blue Dayo ariko nuva ko bashitse mu gihugu cy'u Burundi. Uno musi wari umunsi w'ibiyago hagati y'abamenyesha makuru ndetse nabo baririmbye baje bava mu gihugu ca Tanzania. Okay. N'abarivye bazokora igiteramo ca Dramatic concert harimo Alvin Smith harimo kandi Melanine Boy harimo kandi na Dramatic kandi harimo na Mr Champagne mu gihe twabonye ko n'abandi tutigeze tubona kandi bazokora igiteramo harimo na Zivan ariko tuze ku kura no makuru ego twababwiye ko hariho Alvin Smith na Melanine Boy nico kintu abantu bari biteze kumbure reka ndabivuge abantu benshi bari biteze kubona Alvin Smith na Melanine Boy basubira guhurira ahantu twarababwiye rafa passe tuti Alvin Smith na Melanine Boy bizogorana yuko tuzobabona bari kumwe bivanye n'ukuntu bafise ibyo bafati kumbure bishitse Alvin Smith na Melanine Boy bakicarana ahantu canke bakahurira ahantu muri petete twobona ingumu ziguruka hari twarayivuze mu giteramo kizoba ati ko biri kose vy'ukuri Melanine Boy bizogenda gute mu giteramo ca Dramatic concert mu gihe tubona akiriho amajambo hagati yiwe na Alvin Smith umwe avuga ati indirimbo ntiragaruka ariko novuga ko isalamu yagaragaye kuno munsi yamaze kubona. Drizzy yari muri press conference. Igor Burundi yari muri press conference. Fulgence Meka yari muri press conference. Ikintu kimwe gusa James yicaye hajya naguma nibaza. Turafise Dramati. Turafise Linoji, turafise Monia Flair, turafise DJ Fernando, turafise Alvin Smith, turafise Melanine Boy. Mr Champagne, Zivan, turafise n'abashitsi Voice, Mr Blue na Dayo. Avuga ati ego ndabona ko intebe ari nyinshi zikwiye abarinzi byose nibaza baraza koronka aho bicara ariko none intebe imwitonze aha yindaha Alvin Smith yobaza kwicara ngaha Melanine Boy acecera hariya kuri hari impera hakurinda yapanze intebe ndiyumvira bano bantu aha hantu gati barari igipfunsi gikomeye maze kuraba ibyagiye ibimaze iminsi skendo imaze iminsi abantu bose barayizi ndavuga ati gize gutya mbona Drizzy wabonye hano aricaye maze hari yahaye abonye abona baje baraherekeranye niki imbere niki yago ku ruhande Alvin Smith nguyo
aricara Melanin Boy araza arakurikira aricara je nabwiye abantu ko ibintu vya Haje nari ndindiriye yuko nza kubona Melanin Boy amaze kubona Alvin Smith yicaye ngaha aca hari inyuma cyangwa cyajya imbere y'ameza agacaza kwicara kuri uriya ruhande hari abazivani bari bicaye kandi abamisha champagne bari bari ako nabaruruzanye ariko nza kubona abana b'igihugu baraje umwe aricaye indamukanyo zira mu biganza barakorana mbega hajya baramukanye kino kinyereka ko kuva hanze kino kinyereka binjiye bamaze kuramukanya bino binyereka ko igitaramo ca Dramati nta kibazo na kimwe kizohaba jewe nkiraba imigenderanire ya hagati ya Melanin Boy na Alvin Smith kabisa vyari ibintu bigaragara neza vra baraza bari abantu barasobanira hagafoto sije gusa natangaye mukanya Landry araza konyerekera kagafoto ka Alvin na Melanin Boy kuri Facebook ya PJ Classic FM muri live noko ibi ni bigaragaza ko igitaramo ca Dramatic Concert kizoba neza tanko maze mu gihe tuzi neza ko Mr Blue Dio The Voice bari ngaha mu gihe cyo Burundi ayandi makuru nuko Dramatic agiye gukora indirimbo kandi numwe mu baririmbyi bava mu gihugu ca Tanzania bashitse ngaha mu gihugu cyo Burundi ku munsi wa kanga ego ku munsi weje indira gato ndakubwira ikintu kimwe tukiri kuri iki kintu cha drama cha Melanin Boy Alvin Smith abantu ntibacumve yuko ari ikintu gisanzwe ikintu kirakomeye kuko ikintu cyonyine nabonye hajya ikintu cyonyine nabonye hajya nuko ibibanza byari bihari ari byinshi ariko kuca Melanin Boy agenda kwicarana na Alvin Smith kumbure nabibonye uko menga nikindi kintu ikintu cyantangaje rero bariko barifotoza nimba hari umuntu yagiye kumwibira Dramati akabanga bariko barifotoza babonye ko bagiye guhagararana nkuko begerane bana ko Dramati yaciye agenda kubahagararamwe hagati kubera iki yabikoze ako ibintu nawe bonye Dramati yaciye agenda guhagararamo hagati acazana na The Voice uzijya foto nkibona ijya foto nkibona ikintu kimwe narumaritse nuko Dramati ari gateguye igiteramo kigiye kubahuza press conference uyu munsi twarimwo Dramati hari kubw'igiteramo cya Dramati aravuga ati bano basore ariko uko biri kose umusore yareka arafotora yakini ifoto ifoto yo bari kumwe yayifashe ahubwo ndindire yuko ayishira habona nge mukanda yimuha range ndiko ndavuga ifoto bahagaranya indi bari bahagaze ari babiri press conference heze ariko kora niyo diza vuze handi Dramati yachaza ari umukameraman hagati bongera bajemo kandi na The Voice ari umukameraman yihuti igihe yayimaze tuzi nijya yes iyo nyeri Dramati yaciye azagati ya ikintu gusa nuko Dramati yagize ati iyi foto ni yasohoka kumbure arashobora no kuzorenza ko comment iti mwabonye burya muri music industry canke muri business guhura biba ari byiza ariko bamaze guhura bajya bamwe ikindi kintu jewe naciye mbona ku ruhande nabonye yuko hagiyemwo kubahiriza amategeko y'iki yuko nakazi gakogwa kuko Dramati afise show yabahaye akazi kumara kubaha akazi ntiboza guteranira ingumi imbere y'abamenyesha makuru kuko baberekanye indi sura itari nziza nabo bafise ibyo bapfa mu gihe muri mu kazi k'umuntu mutegerezwa kubereka amategeko Dramati ashobora kuba yimvira kino kinavuga kadirizi ko mu gihe tubona ko igiteramo ari cyabo akavuga ati reka dukora ibintu nk'ibi reka ngerageze bano bantu bagende kuno na kuno ya bijya byose arashobora kubipanga ariko ikintu cyonyine ubona yuko gishobora kuba cyagize amakenga cyateye amakenga abantu nuko Dramati yaciye agenda kuzibira ijya foto kugira ntibegerane ntihaboneke ifoto bisigura kirone bisigura yuko ariko kajya kantu Dramati yakoze byerekana yuko yashatse hari ikintu yashatse content mu bantu
yashatse ahubwo yatuzibiriye content yase content kubarebye bataje mugihe muri press conference na twavuga kikiga Juicy na Fulgence Mika mugihe tubona ko bonse basa nabaje ngo tuzo gusimbira kucana yajya ikintu kimwe tukiriko tutaraja kubaririmbye bataje muri conference ubundi ubona yuko hajya hari ibibazo byinshi ubona yuko na Alvin Smith na fapasa twarakivuze tuvuga tuti mbega Alvin Smith tuzomubona agiye guperforming indirimbo itari kuri YouTube indirimbo shaka kumera nk'abandi itari kuri YouTube icyo cyo cyamaze rero abantu bonegwa inyishu abantu baraciyumvira bati mbega iyo nyishu yatanzwe niyahe ariko reka ndababwire yuko abantu muzoza muri concert ni so samediga kuri Source Dini abantu muzoza muri concert mukunda indirimbo shaka kumera nk'abandi ntimwitege kuyumva kuko Alvin Smith yabivuze yuko indirimbo atazoyiperforminga kubera itari ku rubuga rwa YouTube ico gusa icyo kirarangiye ariko umuntu aca yibaza ati mbega ni nakabeze yashatse gukora kugira azoyiperforminge kikigaga Juicy ariko hamwe yavugiye muri press conference hamwe yavuze ko atazoyiperforminga agaca yiperforming ntumva yuko hashobora kuza umuntu agasiba muri show umuntu asanzwe akunda ijya ndirimbo agasiba muri show yibaza ngo ijya ndirimbo ntaza kuyiperforminga then ayiperforming uwo muntu rero bikamubabaza abonye ayiperformance yari yababesha mbega kubera iki ariko Igor kuda performing ijya ndirimbo ni kubera itari kuri YouTube cyane kubera Melanine azoba hari uri mu kintu nakubwiye sinizera neza ko impamvu nyamukuru ari yuko Melanine donc itari kuri YouTube kuko nta mpamvu nimwe yotuma ijya ndirimbo aje kuyiperforming kandi Melanine boy ari ngaha Fernando ni hazobari sivyo mugihe Fernando ashobora kuba ari hazobari Melanine boy ntazobari indirimbo ni iwabo hari ikintu kimanigeze kandi bamaze kuva kuri YouTube bigenze kute ari Melanine boy kuyeko urumva ko indirimbo zo kuririmba igihe Melanine boy akura kujya ndirimbo mu nyuma naravuze mu kiganiro hano nti kuba iyi ndirimbo yamaze kuvako ntitwitege ko tuzopfa kubona Alvin Smith ariko arayikoresha byoroshye kuko kugira ngo igaruke nuko Melanine boy azoba yagize iki yatanze urushya kw'indirimbo atakibazo bafitaniye kumara gukora igikorwa bakamutwara umwanya akaza gakora mu nyuma bagafuta bakongera bakabandanya ariko bagaheza mu nyuma bagaca barenza ko n'ikindi kintu kitaje kumuneza cyo gusohora ijwi gihe ritameze neza mu ndirimbo hari iyindi sana mu byamusigiye kumbura nawe mu nyuma ashobora kuba yarafashe ingingo avuga ati ibintu byose mwakoze tugabure wase bimeneke so impamvu nizera ko atashobora kuririmba nuko ntishobora kuzana indirimbo Melanine boy atarimo mu gihe tubona ko ari indirimbo yari abantu batatu mu nyuma Melanine boy aravamo ikindi nacyo cha Dramati tugenda kuri cha Dramati na D-Voice ubona yuko ikintu cyaje hanini ni about gukorana indirimbo hagati y'aba baririmbyi Igor murabizi yuko iminsi yose y'abaririmbyi baje bava mu gihugu cyo hanze hava collab barabivuge niko bimeze hakugwa collab ntabyutse hinge gato Igor ndakubwire bahora iminsi yose iyo bashitse ngaha mu Burundi hariho ibintu bibiri batibagira kuvuga bamwe ntibibagira kuvuga bati mu Burundi turafise umuryango abandi bakavuga ngo niyo twakuriye abandi bakabesha ibindi bintu kugira abarundi bumve yuko ni famille yani bumve yuko ari nk'abarundi bagenzi babo baje kugira ntibabafate nabi ivyo birumvikana ikindi kintu cya kabiri bakunze kuvuga abantu b'abaririmbyi barakunze guca bazana ijambo bati tuzokora collab n'umuririmbyi wese avyifuza ngaha mu Burundi ndakubwire kuri show iherutse kuba ya Rayvan kabisa muri conference de presse yaravuze ati ndakunda indirimbo ntikotu ya Mr Champagne ahubwo nzova ngaha tuyikoreye collab kabisa ikintu cyabaye Mr Champagne yararindiriye yuko bayikora akiri ino Rayvan ko yamaze umunsi umwe ino arabura Mr Champagne yaguma agenda kuri hotel ba Rayvan yarayeko bakaguma nyene umenga bariko baraganira badahuza canke sinzi akamukwepasa ibintu nk'ivyo Mr Champagne aravuga ati ntaco kumbure yabuze umwanya reka nzomusange muri Tanzania
urumva ko korabo yayemeye muri conference de presse abamenyesha makuru bose bari nga kabisa aravuga ati indirimbo ya Mr Champagne ndayikunda sana mbari tayari tuje dukora korabo. Yes. Mr Champagne ikintu yakoze n'igiki. Mr Champagne yafashe indege agenda mu gihugu ca Tanzania agiye kurondera Rayvan kugira bakore ya korabo n'ikoto. Ikintu cyabaye Mr Champagne yararondeye Rayvan aramubura. Yes. Mr Champagne yaravuze amahera yose ya dépense jagera muri mu miliyoni nyinshi cyane nyinshi kugira bakorane amurondera bakorane korabo aramubura. Byanatumye Mr Champagne acafata na Christian Bella aravuga ati Jesse nova muri Tanzania ntakoze iyi ndirimbo kuko niyo yari yanzaye gukora. So Drizzy acafata Christian Bella avuga ati reka nkorane korabo n'uyu. Yes. Igituma yako ndavuga ikigoro niki D-Voice yavuze ati umuririmbyi wese ari nga akeneye korabo akeneye korabo ararekure gukorana n'uwo ashaka muri twebwe batatu bo muri Tanzania. Hacahaza ikibazo kiti mbega muri Wasafi ko tuzi uko muri direct yani muri serious ku kazi kanyu ari rebo ngaha muri East Africa tuvuga yuko ikaze cyane kuri ku kintu cy'umuririmbyi wabo. Mbega D-Voice yoba yasavye uruhusha muri Wasafi kugira umuririmbyi wese aza kumusaba korabo ngaha mu Burundi aza kuyimukorera cyane. D-Voice ikintu yishuye yavuze ati muri Wasafi dukunda ibikorwa byiza, muri Wasafi dukunda gushigikira abaririmbyi bato bato. Yes. Ariko igikorwa kugira gikogwe turabasiri yuko ari igikorwa gitegerezwa gushikana abaririmbyi bose kuri level yo hejuru. Nico gituma rero yavuze ati umuririmbyi wese yifuza ko dukorana ashiremo imitahe kandi yumve yuko igikorwa tugomba dukore ari igikorwa kizoba gikaze kizodushikana twese hejuru apana cya gikorwa uzobona ko amakomantere hariya ngo ino nkuru tuza kuyirangiriza kuri telefone mu nyuma